Ashugwe ku ntatemwa y'uwo muhisi hamwe nabo bari kumwe ahari icibutso c'incungu ya demokrasi mu gisagara ca Bujumbura. Mu nkuka y'imisa yabereye kuri Katedrale Regina Mundi, Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa ngo Yezu yaje gukiza abantu ntiyaje kubatikiza, kandi ngo mu maso y'Imana n'uwacumuye agumana iteka ry'Imana, ngukuri niko gukiza kandi niko kubohora. Umuntu azirikanye kwibanga ry'abashinzwe kuyobora igihugu ryamara iryo gutunganiriza igihugu n'abakibamwo bose ngo birinde inabi, birinde ikibi, babane mu mahoro, aca asanga iri jambo ry'Imana rifise aho rihuriye n'uru rubanza rw'uwarashinzwe gutunganiriza igihugu n'abakibamwo bose, abafasha kwirinda ikibi, abafasha kubana mu mahoro, abafasha ko ingingo ariyo yokwama ikurikizwa. Ijambo ry'Imana nta kindi ryama rigira atari uguha impanuro abantu ngo birinde ikibi, babane mu kuri, mu butungane no mu mahoro, kuko ariho n'iterambere rirama rihava rigashoboka. Umutware mwiza rero arabwirijwe wenyene ubwiwe kwirinda iyo ngeso mbi, mugabo kandi aranabwirijwe gufasha abashinzwe kuyirinda. Naho umuntu yoba yakoze ikibi, ijambo ry'Imana aho niho ritumbereye kudushikana kugira ngo riduteze intambwe, ntitugume gusa mu bwuzure bwa kera, tuje mu bwuzure bushasha umwe bwatangujwe n'umwana w'Imana Yezu Kristo. Yezu atwigishije ko imbere y'ikibi inyishu atari ukongera ikibi mu kindi, kuko kongera wongeye ikibi mu kindi ntaco ubukijije, ahubwo n'ibyahuha bica bihuhuka. Nk'uko nariko ndabibabwira, mu bwuzure bwa kera niko abantu bavyiyumvira, bati uyu muntu yakoze ikibi naca ajana naco. Yezu agira ati uwo muntu yakoze ikibi ntakajane naco, ikibi kiracijana, we akire, agaruke, ahinduke. Ngako nyene Yezu ni Imana irakiza. Yezu yaje gukiza abantu, ntiyaje kubatikiza. Mu maso y'Imana n'uwacumuye agumana iteka ry'umwana w'Imana. Igikenewe n'ukurondera kumufasha guhinduka akava mu kibi. Yezu atubwira muri Yohana ati ukuri niko kuzobakiza, kuko niko kubohora. Ugukurikiza ukuri nibyo bigize umushinge w'ubutungane. Ahatari ukuri nta butungane bushoboka, n'urukundo ruca rubura ifatiro. Mbega tubayeho mu kuri canke tubayeho mu bwiyorobetsi? Mbega Imana yoseruka ngaha ikaturaba mu maso, yosanga turi mu kuri k'ubuzima nk'uko Imana ibidushakira? Tugarutse ku rubanza rw'uyu munsi, mu byo bavuga byaranga nyenicubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira, kimwe mu byatumye abantu badasangiye imigambwe n'ubwoko bashobora kumuhuriza ko ngo abo mukuru w'igihugu igihe ibara ryari ryaguye, nuko benshi bamubona nk'umuntu w'indansa, umuntu yari mukuri, umuntu yazira amanyanga, ntiyayagabiri. Iyo yemeye ikintu yaragihagararira akarondera ko kiranguka. No muri rirya hangiro ryiwe ry'uko mu gihugu haba disipline mu nzego zose, yagomba ko abantu bomera nkawe, umuntu wese akabaho mu kuri k'ubuzima,
yubaha abandi, yubaha n'inzego, atabusimbira hamwe, kandi arangura neza ico ajejwe. Tuze turazirikana turabe ko n'ubu akantu kameze nka disipline isumbirije katodufasha muri iki gihugu cacu. Dusaberera Imana ko hoboneka mu gihugu abantu benshi bameze nk'uyu Daniel twumvise mu gisomwa ca mbere, canke Yesu twumvise mu nkuru nziza, mu kudufasha kurondera ukuri mu vyabaye, bumbure mbere uhereye no ku vyabaye kuri uyu nyene turiko turasabira uyu munsi, kuko nta kiratomoka ngo kije habona. Ukuri kuzomenyekana ryari ngo kuduhumurize, kudukize. Ariko si ku vyabaye gusa kuri uyu perezida, no ku bandi, no mu manza zimwe zimwe hoboneka ukuri gusumbirije, igihugu cobandanya gikira. Kurondera ukuri nyako kumurava, ukuri mugabo kutarondera gushimisha gusa abaganza, canke kutarondera kwihora abacanka abandi, ukuri nyako, kuko mwene uko kuri niko gukiza kutagize uwo kwica. Gutyo niho tuzoba turiko turubahiriza iragi ry'aba bantu twama turiko turibuka tugira tuti naho bapfuye, naho bashengeye, barahabereye abagabo, kuko barondera guhagararira ukuri n'ingingo. Ahasigaye Imana nibandanye ihezagira igihugu cacu c'u Burundi, ibandanye ihezagira abakirongoye, ibandanye ihezagira n'abakibango bose. Amen. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'abarongozi batandukanye b'igihugu, harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, hamwe n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, n'umushikiranganji wa mbere.